Mwaramutse, uyu munsi ndashaka kuvuga ku gihugu ca Singapour. Kenshi iyo tuvuze mu bihugu bikize abantu benshi bumva i Burayi, za Amerika, za Canada n'ahandi, ariko hari igihugu citwa Singapour gikize cane, gihagaze neza kw'isi muri Aziya. Igituma ariko gitandukanye n'ibihugu vy'i Burayi, i Burayi hari hakize, harimye hakize kuva na kera na rindi, ariko Singapour ni igihugu cazamutse muri iyi misi ya vuba, ni ukuvuga igihe Afrika yaronka independance muri za 60 gushika 65, Singapour nayo yari ikenye co kimwe n'ibihugu vyo muri Afrika. Mbere bavuga ko yari ifatanye na Malaysia, mugabo Malaysia barabirukana ngo genda mwebwe murakenye, igihugu ntimukwiye kuba abo muri Malaysia. Hanyuma haca haza umugabo bita Lee Kuan Yew, akora ibintu vy'ibitangaza, ntabwo yagiye gusaba imfashanyo, ahubwo yarubatse, yashizemwo ordre mu gihugu, ashiramo discipline, ashiramo kimwe bita ngo tolerance zero ku bijanye na corruption no kugira ibiturire. So ibintu vyakozwe entre temps nko muri Afrika ubiravye, ivyo bihugu vyose nkuko nabivuze, nta na kimwe ibihugu vyose muri Afrika nta na kimwe kigize kirenga aho cari kiri kuva kuri independance. Kumbure ndarengeje urugero, mugabo nta ko kigereranya na Singapore. Uhonye muri Singapore usanga hakuye neza, hasa neza cane, ariko ndaja kubishikako. Kandi Singapore novuga ko nta bintu vy'ubutare ifise, nta bintu vya petrole ifise, ko nk'ibihugu vyo muri Middle East, muri Moyen-Orient, mu Barabu vyatunzwe na petrole, yo nta ifise, nta nzahabu, nta kintu na kimwe. Rero tuja twibaza kubera iki bo babishoboye cama caba muri vyo munyarwanda, ati ko abandi babishoboye twobibananiza iki, twebwe vyatunanije iki? Icambere Singapore yakoze ni ikintu co kugwanya, co guha abantu ubuzi ugereranije n'ubushobozi bafise, ico bita mu congereza meritocracy, canke ngira ngo no mu gifaransa bakiyari meritocracy, novuga merite. Umuntu akaronka ikintu aruko akimerita, gutyo bigatuma nko mu bikorwa vya leta umuntu bamushiramo aruko ashoboye akazi, ico bita fonction publique. Eka no mu bindi uca usanga iyo responsabilité yipropaja. Ariko ubiravye nko muri Afrika usanga competence kenshi ntizikora. Sindiko ndavuga mu Burundi gusa, ni hose ugiye mu za Uganda, aho mu Rwanda, za Zaire, za Tanzania, ukamanuka za Zimbabwe, canke ukaja muri West za Nigeria, je ne sais pas, usanga kenshi na kenshi iyo uri umuhungu w'umuntu amerewe neza, mbega ubuzi ni ibintu vy'ikimenyane, ni ibintu vy'ubwoko, ni ibintu vy'amatribu, ibintu vy'imiryango, ibintu mbega vya favoritisme. Ivyo rero bituma igihugu kidatera imbere. Kubera iki? Usanga ubwa mbere na mbere umuntu wamuhaye akazi atakashoboye, naho yoba agashoboye ntagashiremo inguvu, kubera naho adashiramo inguvu akazi azokaronka, nakaronka bivanye nabo n'uwo abapfana ikintu, navyo bivana n'inguvu yabishizemwo. Ariko iyo bazi ko umuntu aronka akazi kubera competence, usanga hariho competition, usanga hariho kwiyameyora uko bukeye uko bwije, kugira ngo utashoboye gutsinda interview ukashobora gukora neza, abandi ako kazi barakagutwara. Bon, ico nico Singapore yashize ku nzira. Ikindi kija nico, yagize tolerance zero ku bintu bijanye na corruption canke kugira ibiturire. Ni ukuvuga uwo mugabo nyene Lee Kuan Yew niwe bita nka père fondateur de la nation, niwe yavuze donc yaravanyeho corruption, nta tolerance n'imwe. Abaministre yarabakura, akabakurikira mu mategeko kubera bari ibiturire no gupfungwa bagapfungwa, nta numwe wasanga ari hejuru y'amategeko ku ntwaro yiwe. Bo mugabo muri Afrika iyo hari ntubimenya, mugabo kujya kuntu igiturire tukibanaliza ukamenga nibisanzwe, ahubwo ugasanga ni formere. Aha hantu utuza kurya igiturire ukora hakwibarabara. Nibutse hari umugabo batera inkuru ngo niwe yagaba aba OPG canke aba agent de l'orage, sinibuke ko babita, umugabo bajya abapolisi wasanga bari kwibarabara aribo baraba uruja n'uruza.
ngo yaragushira ahantu azi ko hari amafaranga y'ibiturire, inyuma y'umwaka akaza kuraba asanze atanze uwubatse nziza, agaca gukura ngo wowe ngo aka kazi ntabwo ushoboye kugakora, reka dushireho abazi kurya. Ibintu nk'ivyo umva ku buryo umenga ni formere kirazwi, tuza kugikorera, tuza kugitanga. Kandi ivyo ndavyibuka naje nkiri muto, nk'ibintu vyo kw'ishuri uja ugeneye unaniwe konkuru bigasaba kuja gusaba ishuri ahandi, unaniwe muri segondere ugaca kuja gusaba ishuri, vyabize ko igiturire ugomba kugitanga ari ngombwa. N'ubu neza ko bikiri mu nzego nyinshi. Ico rero mu bindi bihugu vyinshi ndi kuvuga ko Singapore gusa, ariko ni nk'aha turi nta kintu je nk'ubu polisi igufashe nta giturire kihari wotanga ngo ikurekure udatanze ikori rijanye n'icaha wakoze, ibintu nk'ivyo. Urumva rero ivyo vyarafashije Singapore, kandi no muri Afrika ivyo bidakozwe nta gashoboka, nta kintu gishobora gutera imbere cane. Ica gatatu, ico novuga vision à long terme, donc kugira ngo politike yo kuraba kure, kuko Singapore umva barubaka baraba génération zizokurikira, pana kwiyumvira ngo amatora yo mu mwaka uza tuzoyatsinde. Oya, abana bazovuka mu myaka 25 bazoba bameze gute? Singapore zo bihagaze gute? Kuko ngo navuze nka twe gusanga kenshi na kenshi ama decision bayaraba bagereranije nuko noronka popularité vyihutirwa, nkaronka amajwi n'ingoga, ngatsinda ya matora agiye kuza, ibizokurikira inyuma y'imyaka 10 ugasanga nta kintu cyo kuvyiyumvira cane, ugasanga amabarabara kenshi na kenshi, amashure, ibitaro mu kuvyubaka barahendagiriza cane kugira gusa kibone ko gisayangana, mugabo kitari ku mushinge ukomeye canke ibikoresho bikomeye, kubera igikuru nuko ico kintu kibonetse, hanyuma umuntu akaronka amajwi, ibizokurikira bikabaraba. Ivyo rero bisaba yuko muri Afrika naho umuntu yo kubaka araba abana bazokurikira, abuzukuru n'abuzukuruza, pana guverinoma ihari y'amatora azokurikira, ibintu nk'ivyo. Ica kane yakoze, yashize umutahe mu bantu, ni ukuvuga kubera ata petrole ata ressources afise, baforumye abantu, babigishije abana babo, bayigisha abakuze, bashyiramo discipline. Usanga igihugu kiri discipline, usanga gikubuye neza. Ugiye ahantu numvise avuga ko ukoroye n'akantu uri ibombo ugakorera mu ibarabara ko ushobora gupfungwa. Jewe igihe nariyo nagendana ubwoba ko mfise umwana muto yakubagana ko ashobora gukora akantu kakadufungisha, kubera hagomba guma hakubuye. Ugiye ahantu hari ahantu barira mu bihugu vyinshi, urajya ugasiga amasahani aho nyene, hanyuma umukozi w'akazi akayakuraho. Hoho aho bayita ngo ni food court mu Congereza, uragenda ugatora ivyo kurya vyawe, hanyuma ukarya, uhejeje ugacukura neza imeza, ukayihana, ukayisiga isa neza, hanyuma ugatora amasahani ukayajana ahantu. Bavuze ko wibesha ukayasiga ngaho ushobora kubihanirwa. Donc usanga anaco gatanagira mvuge, usanga amavire mu gisagara hari propre, hakuye kabisa, hakuye neza. Ugiye nko kuri aeroport ya Singapore ni nka hari shopping mall, sinibuka uko bayita, nini cane, isa neza. Hari n'abantu ngira ngo bagenda bakagaruka kuri aeroport gusa, akaba ararangije tourisme yiwe agaja asubira inyuma, kuko ni mall kinini cane gose gisa neza. Nyuma agaca haba amasysteme novuga ari efficace, systeme ari hamwe ibintu ubikora. Niba ukeneye passport ukayironka, baba bafise carte nationale, identité yabo, ahantu hari biri muri registre digitalisé. Ku bitaro usanga hakubuye, ibintu bigenda kuri ordre. Twagwajeho n'umwana kwanza yaravunitse akaboko, hanyuma mara nk'imisi biri mu bitaro, baramushira mu bintu vy'ivyuma mu kuboko. Ariko usanga ukuntu ibintu bikozwe bikubuye neza, bigenda neza, biroganize neza, uko abantu binjira mu bitaro, uko abantu basohoka, ufise ikarata ushika ahantu ukayereka iki systeme kiyugurura ukinjira, ibintu nk'ivyo. Hanyuma amafaranga baguha agakaratasi kamwe kari ku nimero, ushobora kuja kuri internet ukaraba amafaranga umaze kurihishwa, ushaka ukayariha aho nyene. Ibintu nk'ivyo usanga donc systeme zose zitunganijwe neza.
ariko ugende uramo mu bisagara vyacu vy'iwacu kuva za Johannesburg ngo zirakomeye, Afrika du Sud za Cape Town, ugiye nk'ahantu bita za Kairicha, aho i Nairobi wumva ugiye nk'ahantu bita mu Kibera, eka n'ahandi usanga hari embouteillage, amadeshe yakwiragiye hirya no hino, imyanda bapfa aho batereye, ama systeme informel, donc abantu bacuruza ahantu batazuza gucururiza, abantu bakorera ibintu ahantu batazuza kubikorera, abantu bubaka n'amazu ahantu ata muntu yabarekuriye ko bahubaka ibintu nk'ivyo. Ni ukuvuga rero urbanisme ahanini ni ikintu gikomeye cyane, ukayiplanifia neza ku buryo vy'amatara vy'amazi bisaba inguvu nyinshi, hanyuma bonne gouvernance kugira bivuga nyine intwari bibereye mu kumenga niko bavyita mu Kirundi. Ivyo no kuvuga babishira imbere cyane, ugasanga igihugu kigenda gikora gihagaze neza. Donc mvuze Singapour, ntabwo Singapour hari ibindi bihugu bimeze nka Singapour uteye imbere, ariko coco nuko cavuye kure cyane, ugasanga cavuye mu bukene muga kigakira ata muntu atakigiye kwiba ubutare nk'uko ababirigi babikora mu za Congo, ata muntu bakinyije nk'uko abandi bazungu bagize ibintu vy'amakoloni, ibintu nk'ivyo. Rero muri make ico novuga, Singapour ndagisubiremo, nta ressources naturelles ifise, nta bintu vy'ibiti vy'amashamba vy'ubutare vya petroli gifise, nta nubwo ubiravye ugereranije nk'Ubushinwa nk'akarorero, ntabwo population ya Singapour ari c'est une ville cité, c'est une cité nation, n'umuji n'igihugu gitoyi cyane, kandi nkuko nabivuze navuga ko nta mfashanyo cagiye gisaba hanze, ariko gusa cyari gifise vision, hanyuma bashiramo rigueur, donc bafise muri rigueur na leadership idasanzwe, niho cagize aho kigeze. Rero ibihugu vyo muri Afrika numva bishobora gufata akarorero kuri Singapore, kuko turafise vyinshi bo batari bafise, nkuko nabivuze. Dufise abajene benshi, dufise ivyo navuze vy'ubutare n'ibindi vyinshi, dufise isimera, ibintu vyinshi dufise Singapore yo itari ifise. Ntitwoba kopia, ndumva atariyo objectif, niko kuba kopia kuko kumbure ntavyo twoshobora, ariko hoba kugira ico twize, donc tirer des leçons ku vyabaye, kuko Singapore yiteje imbere, hanyuma ajya ama principe navuze ya tolerance à la corruption, ibintu vyo kutoshira abantu mu buzi ko batishoboye, ibintu ngivyo tukayadopta, hanyuma bigasaba ko abategetsi aribo bashira izi ngingo donc mu ngiro, ariko natwebwe abasitwaye bene igihugu naho nyene hakagira ikintu nk'ivyo byo gufata igisagara neza, kenshi na kenshi abanyagihugu navyo bafise mu ruhara. Donc en conclusion, niba Singapore yashoboye kugera ahigeze, ndumva na Afrika twobishobora, nta kintu kinanije kirimwo, kandi reka twizere yuko ejo bundi umwana azoba yavukiye i Nairobi canke i Bujumbura canke Accra canke Lusaka azoshobora kuraba akavuga ati natwe twarabikoze, Singapore nayo yarabikoze, natwe turabishoboye. Nico nashaka kuvuga, hanyuma abafise ico munganira mu kivuga ngaho mu makomantere. Sawa, mugire umunsi mwiza.